Femi Power ni koperative igizwe n'abakenyezi bashize inguvu hamwe kugira ngo biyungunganye bongere biteze imbere biciye mu rudandazwa. Muti none abo bakenyezi biyungunganya gute? Dushimira Imana Flore umwe muri abo bakenyezi yatwiganiye ukuntu biyungunganije. Hanyuma turacari bato kuko novuga ko twatanguye mu mwaka wa 2021 ariko twaramaze umwaka wose wa 2020 turiko turakotiza kugira ngo dutangure umugambi wacu. Twebwe twarahagurutse nk'abamama bifuza kugera ku ihangiro, duhagurukana ingufu twongera tubishobozwa n'Imana. Hanyuma ikintu ca mbere twebwe twabonye cari gutuma tutagera ku ihangiro twihaye nakantu k'urumenyane. Ego twebwe twaratanguye harimwo nk'icuti, abagenzi, abajyango, ugaca usanga hariho bamwe uyu mugambi bashaka kuwuzanamwo imimenyerano, gufyina, kudatahurana, kutumva kimwe ibyo tuba turiko turasaba umugambi wacu kugira ngo utere imbere. Ico twakoze twafashe ingingo ko uwo wese atari kajana natwe, atari kavyumva kumwe yokinjura, hanyuma abavyumva tukabandanya. Ubwo rero twafashe ingingo y'uko utaraba nkunzi, y'uko utaraba ngo ni mwene wacu, utaraba ngo ni umugenzi, ngo ni cuti, ni umubanyi. Dufata ingingo zibereye, ubutumva umugambi twabona ko ashobora kudusubiza inyuma tumufatira ingingo arahagarara, abavyumva turabandanya. Byaraduteje imbere kuko nk'ubu turashima, byaratwunguye mu bwenge, mu bikorwa ndetse no mu mufuko. Rero gutera imbere turamaze gutera imbere ariko ntituragira ku rugero twifuza, kandi noneho nibaza ko nta uravuga ngo ngo ndashimye. Twifuza gutera intambwe n'iyindi kugira ngo dushike kwihangiro twifuza nyamukuru. Isabuni Biopower gwirafise icitandukaniyeko n'izindi sabuni twari tumenyereye gukoresha hani wacu nkuko dushimira Imana Flore abandanya bituyagira. Murabona hariho iyi omo, ego iyi omo Biopower, iyi ni iyifu, hanyuma hakabaho n'iyi y'amazi, ego hanyuma iyi yifu irakora kumesura cyane mu kumesura. Hanyuma iyi nayo y'amazi turayikoropesha, tukayimesuza, tukogesha ivyombo, ikoza imiduga, ego ikora ibintu bitari bike. Nk'ubu tugiriye ko iyo mubona iragizwe n'ibintu ngirakamaro nyamukuru bikomeye. Irafise produit ifasha gukura amatashi ku mpuzu. Impuzu yimesuye yagiye kw'ivyondo, umuntu canke yafunguye akita ko ibifungurwa yafunguye, bigafasha iyo produit irimwe muri iyo mo yacu. Hanyuma irafise yindi produit ifasha, dufate urabona umuntu arashobora kuba ari karamesura agacaronka akantu kamuhagurutse ubwo nyene yatashe wamaze kuyikurako, ugaca usanga ugarutse ahubwo impuzu aho kubandanya yera ica yasubiye gufatwa na bwa bucafu. Iyo produit nayo irimwo ituma naho impuzu woyimesura ugafatirwa n'utundi dukorwa, ugarutse uyikura mu mazi yatagase aho kongera gusanga yasubiye gucafura. Hanyuma hakaba n'iyindi produit ituma impuzu yoroha. Musanzwe muzi ko hariho impuzu usize mu mazi icigumarara no mu kumesura kikaba ikibazo. Iyo produit rero irimwo muri iyo mo yacu ituma impuzu yoroha, amazi akoroha, bigatuma ukoresha isabuni nkeya. Kandi ikindi naco isabuni yacu irafise produit, harimo produit ituma umuntu atamyoka intoke. Urazi ko hariho umuntu ashobora gutegura kumesura ati impuzu z'umwana, impuzu z'abakuze, ariko ugaca usanga n'iz'umwana ntazihejeje kuko akoresheje omo imurya intoki, imumyora. Rero ivyo byose birimwo muri iyo mo yacu. Hanyuma ikongeye ko rero akabirya nako harimo agaparfum. Irango namwe muhagaze hano murumva ko karamoda. Koperative Femi Power gwirafise ihangiro ryo gushinga ihinguriro ry'isabuni Biopower bagahana akazi ugwaruka gwinshi rw'abarundi cane. Ariko rero ngo naho biruko barahura n'intambamyi zitari nke nk'abandi badandaza bose. Intambamyi duhura nazo cyane kuva dutanguye umugambi, novuga ko nk'aya mafaranga mva amahanga y'amafaranga, kuko izi produit zacu ntabwo tuzikorera hano mu gihugu,
tugira amakomande mu bihugu novuga ati bibifitiye ubumenyi busumba, ariko natwe turi inyuma tuzotinda dushika kuri iryo hangiro. Rero ikibazo cyane cyane duhura naco, turahura n'ikibazo cy'ukuntu turonka amafaranga. Nk'ubu mu minsi iheze haraheze iminsi itari mike twarifuje kugira amakomande, ariko dukoze ko vraiment tugasha tutabona ingene twobigenza, ukuntu tworonka ayo mafaranga, ukuntu twogira ayo makomande, ibiciro byose. Kandi ivyo byaranatumye na stock twazanye ubu yaciye igira gute iduga ko 550. Rero vraiment twibaza ko natwe turarindiye buke buke kumbure Imana izotinda inzira kugira ngo natwe tuze turoroherwa kuronka ayo mafaranga. Kandi nayo novuga intambamyi nyamukuru ni gutahuza ababene wacu, kubatahuza ko produit yacu ari nziza, kubatahuza ko iyi sabuni yacu ari ngirakamaro. Ego urumva muri make barashobora kwibaza ngo irazimvye canke ntibatwizere, bumvise ati iki kintu ciyumviriye abarundi bene wacu, ugasanga ntibagihaye agaciro, bakaha agaciro ndetse agaciro kanini ibi biva mu mahanga, ibiva inyuma y'igihugu. Ariko twagira tubabwire ko iyo omo yacu ni nziza gose. Muri make ihangiro twifuza kugerako niryo kuvuna urugendo rwo kujabuka mu mahanga kugira turonke iyi sabuni. Turifuza ko iyo tuba turiko tuja hiyo, iyo tugirira aya makomande ntitujanwa na kamwe no kurahura ubwenge biba birimwo. Abahariya turabagira abagenzi bakadusigurira. Ego twihweje turabona ko ari urugamba runini cyane, ariko turizeye naho bitokora twebwe bizotuma bikora bene wacu, abana bacu, kuko ibintu biza buke buke ariko bigatinda bikarama. Twifuza rero ko natwe hogera igihe dushinga uruganda hano nyene mu gihugu iwacu, bigatuma bituvunira urugendo na ya madepanse maremare, hanyuma bigatuma natwe duteza imbere bene wacu, abarundi bene wacu. Hari urwaruka rwinshi mubona hano usanga rudafise ikintu bikorako, ariko haje nk'uruganda rw'isabuni nk'iyi urashobora gusanga urwaruka rushika 100, 200 rufise ahantu rutonda nago ugashobora kuganya agasabuni kabafasha. Mvuze agasabuni saka muca muvyumva nk'abarundi, umuntu akenera twishi. Yari hangiro ryacu twebwe no kuguma dukomeza umugambi kugeza aho natwe tuzoshinga uruganda hano iwacu, tugashobora natwe kwiteza imbere bitatugoye kandi tugateza imbere na bene wacu. Abo bakenyezi bagatera akama abandi bakenyezi bagenzi babo kuja hamwe bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Abamaze gutangura nabo bakabahamagarira kudacika intege, kuko ngo akagumye bagumako kandi ngo nta ujya katamugoye.